nsubira guhura namwe abakunzi b'ibiganiro isanzure nirakoze Ange Nitamba ndi kumwe na Arishu umeze neza shawa ni warampevye ndakomeye ndashimye ngoma ndababwira ati mwafatiriwe n'andi mabanga byarankwengeje naravye ibyo biganiro naratwenze ngo ntabwo ntiyabeshe ariko nyine wabishizemo tumaco vraiment n'andi mabanga egari bagukumbura ahubwo bababwira mu mabanga oya bazoyabona bazoyabona hari byinshi byiza ariko baduteguriye sesa ariko hagati ngaho ndi kumwe na Korikiza Clovis Blaise cyangwa Hasco umeze neza ndabiturize kandi ndabituranura ni sawa nuko nyine nuko umeze neza ndashimye nawe je ni sawa wari waduhetse ahantu buriya naheruka kera bari baranaye baranshyize kuri bando tushe ariko Imana irakaze wasa cyangwa mwari mwamugaye iki hari akari gahaga ko mu mabanga menshi ashinzwe babyita kumworosha mu bice cyasaba cyose ubunyene mu ngingo nk'ishushe cyasanga navuze ngwe abarundi niho twapfiriye dupfuye utuntu turyoshe kubwirwa amajambo aryoshye atuma umuntu afata izindi decision akari yategekanye ni ikiganiro isanzure no musiza kuganira cyane cyane kuja mu ruhare rw'abana kuregwa indero muri rusangi abavyeyi bimeze gute mbega hari igihe usanga umuvyeyi umupapa avuga ati n'umuhungu wanje nzomwirabira mu mama cyangwa ugasanga bose barabahevye uno musi rero turiko turiruka n'ubuzima buragoye twiriwe dutonze hahandi na hahandi hose nta bintu by'abana iki yatonze ku ishuri yabaye wa mbere yabaye wa nyuma bafunguye nta bindi bintu nta kindi kiyago kiriko kirabangaho turahera kuri we nta ufise ndabizi ariko yamaze kubona aho bariko cyane nawe uri umwana ubundi ni hahandi abana muri rusange indero y'abana muri kino gihe ipanze gute abavyeyi bariko barabakurikirana cyangwa ni business tu ni catastrophique vraiment kice kinuje kiramba basinzi nibazweje nirabira ko peut-être mu génération yanje ukungene noba nararezwe nivyo nibaza nkagerageza kuraba muri iyi myaka kubera ko nubundi ubuzima busa n'ubu pa bucumbagira mugabo umuntu arondera cyane ariko hari ahantu hahaze vraiment mu ndero y'abana bakino gihe hari biraba mu nyifato turahura n'abantu benshi n'ivyo turi mu buzi turi mu maeglise turi mu association ukaraba ukavuga uti burya nubwo wararezwe n'umuvyeyi canke umutonto umoncle canke grand-mère ukabona ko hari ikintu vraiment quand même kibuze rero no musi jewe mvuga ngo abavyeyi benshi bariko barondera icashara bien sûr birumvikana kugira ubuzima burazimvye hama abana bategeza kubaho ni normal mugabo akibagira ukinakirondeye mugabo ku mugore wifoko ntaha kameme nk'icari ku mwana bite bimeze gute odora ikiyago cuku odora yuko midiyo telefone ati mbega umwana yatashe yafunguye eswe ku mugore ba omu bavyeyi turafisaba twogira ama enquête twosanga hariho sur ku biharuro byasohotse peut-être ubunye vya recense mashasha twovuga ko twa dufise nka 50% y'abavyeyi bavuga bati ndatasha nimba ari 19h nimba ari 20h canke nimba ari mu misindwi imisi ne jewe ndataha nka 18h canke 19h ndafata 30 minutes uganize umwana hama nkaja mu bindi kuko nivyo nta mama nta papa boguma bari kare oui du lundi au dimanche à la maison je me dis que il faut sortir il faut kuraba umuryango ndi il faut kuja kurondera kumenya ibindi bintu bivugirwa hanze kugira ushobore kuronka niyo diri mama iyo business ukora mais vyakwera abavyeyi bariko baraganiza abana mu buryo bukwiriye canke nimba atakora muganiza basi yamuhaye umutonto bimeze gute amakonzi tweko bari badukariye byari vya 18 heures aba dessin animé hamushize ima television uce wiga okay hama mbega bite hagiye impuzu ko ntari bwabunu yambaye iyi wayikuye he uno musi turambara impuzu unataje twazikuye telefone ntiturinze turanazivuga n'indi dossier sinzi kandi ubu turasohoka hari n'ikindi nabona c'est pas tous les jours dusavye amafaranga bayaduha tugiye gukosora ibibazo par exemple twashyize muri secondaire none yarayakwima kugira umenye yuko
iminsi yose ushatse ikintu singomba ukibone numva ari ibintu natwe c'est vrai ko muri ico gihe byaratubabaza mugabo buhoro buhoro uko umuntu agenda arakura yarataro yuko no bariko barakwigisha ko ashaka kusavya ikintu ukironka je simvuze ngo tuzoje turera abana gutyo nkuko abavyeyi batureze meje mdi ko hari kundi ushobora kuadapta iyo uko kundi mugabo nta gukara mu bavyeyi no musi je ndiko ndabiraba mbona umengo nta gukara ni genre ni affection waherejemo irarenze. Mbega indero y'abana hari igihe abavyeyi usanga bagabuye abana umukobwa ni wa nyina umuhungu ni wa se kuri rasko nibyo afise umuhungu peut-être azoronka n'umukobwa bientôt ngira ngo indero y'abana mu bisanzwe irabande iyo ndero mu bisanzwe abuze indero babavyeyi mu ruhare uruhe ikiganiro twagiheje dusezerera abakunzi mwakoze kudukurikirana ubu yakimaze cyane yabimaze inoko yamvugiye ibintu urumva indero vraiment irajana n'ukuntu wakuze parce que wakuze ufise manque quelque part uba ugomba kwikombla canke gukora ivyo nawe wifuza gukorerwa iyaba vyari gukunda mu bwana bwawe nico gituma uca usanga kenshi haba papa pool n'aba mama pool ibintu vyose biba biri ewe oya niwe mugabo urumva vyose bivana na notre passé hari ivyo waba ugomba kuba gukorera ama nawe ukavuga ati umaze gukura hari abahitamo akavuga ati edaire naje ntavyo naronse icara ubundi avuga ati jewe ntavyo nigeze ndonka ariko gushika kukuka kanje kanyuma nzobitanga tu naho bizosaba ko niba kugira ngo quand même comble iyo vide en fait vide si umwana bayifise vide bifise umuvyeyi gusumba umwana hanyuma urumva yego hari abagenda muri excès akaja dans l'excès aho naho buriko utegura umwana kuba weak cyane mu buzima kuba trop faible mu buzima kwazobona ko tuwe permis nakubaha ntazorondera nazogira ikiyazobona ati jewe mfunga amaso ndize rimwe ico nshaka mbadakiro so ni ku equilibre rero nshaka kumufata nkuko twebwe abavyeyi bacu badufashe hari mu gisirikare nico gituma ubona ko iyi generation y'ubu yabivuyemwo kuko hariho byinshi tutakunze bien entendu parce que écoute ukubitwa iminsi yose nk'ikengeri uravuga ati misentire donc uko hari abavyeyi vraiment franchement ego harimo kurera no guhana abana ariko hari umuntu yahana umwana ukavuga ati no naho twokora DNA uyu mwana wawe hanaho umuzi pe hanyuma aho naho uri kure mu murobere kuko ejo azovuga ati jewe umva je ikintu cyose nagikora nzi neza ko ndi buhano umukangishije ko muhana biri très simple yuko biza biri facile reka ndagikore ntacyo zomana na kare ubundi yo nibampana ataco nakoze bavyo mu mutwe w'umwana uburi kumutraininga kuba ebana umumafutiste w'ibintu byose bishoboka so nico gituma kenshi uradoza kamwereka ko ari bishoboka hari bidakunda hari ibyo agomba kugiramo effort nawe nyine kugira bikunde hamare ukakantu ni wagira amanota meza nzogutwara kuri piscine udupromesse ukamwigisha yuko mu buzima ntiwamuronka hari igihe ugomba gutanga osi kugira uronke wowe mpa amanota meza nzokugurira ijuru ushaka niba mpa amanota meza nzokureka usohoke izo weekend zingahe ni ukugira ngo psychologiquement mu mwana ntakura azi ko byose ari niwaronka gusa hariho nawe ibyo agomba gutanga bijya by'ama devoir n'ibiki byose akavuga ati jewe uyu ndamudevasa nawe arandevasa uzorabe kenshi iyo umwana mwemereye ikintu nta mwana n'umwe yibagira
promesse oya naho kwiyahura oya kabisa même après 20 ans nzokubwira ati sha wa mutonto yanyemereye agakinga nkiri umwana n'ubu nkwije 40 nako yamaye c'est très dangereux rero kukubwirira n'amapromesse abana mudashobora kwexosa ni ukuvuga ngo niwamwemerera ikintu agakora sa part nawe uze wuzuze part yawe wemere ko sino uzoba uri kumutwara muri ya monde ya aha nawe ejo arashaka kuzobigira akageranira amasezerano n'abandi bantu hanyuma ntayonohe kuko yarabona ko muhira barasezerana ntibigeze bayonoha basanga chaque fois mu makontra hama harimo ako kantu gahaze parce que c'est pas lui nawe yarizaramira yuko les contrats sont là-bas c'est soit honoré canke pas honoré ibisanzwe yego ego aha rero ati ubunye byiko birayangara ntituzi yuko ari ikibazo c'abavyeyi bataronka akanya ko kurera abo bana cyangwa ko kubaganiriza ikiyago ahanyine nico kiba gikenewe sinkoni nibaza ko ziba zikenewe ikiyago bega turi no tugiye no mu bihe by'uburuhuko turiko turabona ubu abana do 15 ans 14 arasohoka bien nta kibazo kutaha mu gatondo kuryoherwa ni sawa bara mu gatondo est-ce que ico kintu umva ko ni kibazo c'abavyeyi cyangwa ni kibazo c'abana ubwabo cyangwa ikibazo c'igihe turimo nuko abavyeyi badatahura yuko imbere yuko umwana akiri muto ariko arakura il faut travailler beaucoup plus ubugenzi gusumba ubuvyeyi urumva beaucoup plus d'amitié qu'autorité il faut ko ikintu cyo kuba autorité kigira pourcentage nke ku bugenzi mufitaniye kuko umwana iyo mubaye abagenzi uramupartaja umunsi wawe mupartaje ibyo wiriwemo uragira iki moi nukuri ndavyibuka bon mon fils je vais pas parler beaucoup parce que ntarakwiza iyo myaka yo gutahura aracari muri babandi ba no umva kandi nawe niyo myaka yiwe nyine des fois umuntu agakorako ku gisusu gato kudutoke biramwereke ko quand même ngo muri vira ariko avuka inyuma ya muha hariho ukuntu natwe baza baregeranya kudususu bakatwegeranya kudususu buhoro utababaza ariko batahura icyo ugomba kuvuga mais abamaze kwegera imbere jewe je m'appelle yuko mama wanje twara abagenzi tellement que nabanzi akaza akora ivyo arimo byarataha comme ça hama nanje c'était vice versa n'utuntu turi banal nasanga natumuteye inkuru hanyuma par izo nkuru ndiko ndamutera agakuramo kumpa impanuro sur ça kandi atandire umutima kandi niho nabitahura cane uravyumva alors le problème d'aujourd'hui c'est quoi muzobona kenshi abana barezwe n'amatablete n'ama-ipad n'ama-android c'est le monde extérieur iriko iramubuildinga c'est plus les parents c'est la communauté alors umwana wese yakumira ibiri tutoto hanyuma twebwe abavyeyi rero twama tugira ya mbere ifata nuko twaza yuko ikirero umwana ari amajambo et non ce sont les actes ce sont les actes ni umwanya umuha ni attention umuha est-ce que muri munzu ega kuba munzu sukuvuga yuko muri ko muraganira ushobora kuba munzu uryamye nawe ari kwibarabara ariko akina n'abandi bana muri ico gihe uri kumuhereza inkuze iyaye ugasanga ivyo bintu biramaze une semaine là où le père canke n'ubu n'abamama barabikora ugasanga bigutiye toute une semaine abana babonye rimwe akazi kabo bose n'abayaya tu hari habayaya bacitse abavyeyi b'abana completely bakaba abavyeyi pe b'abana ku buryo niyo umwana agwaye nyina yaza kumubwira turumva numva umenga arashusha umwana mubwira to yasha ibi bintu burya arabimaranye nk'isomene ntiwabimenye mugabo biramaze igihe tu vois ça c'est umenga
abayaya bari bahari kugira badufashe muga ntibahari kugira badusubirire. Chose kiriko kirabubu nuko umenga toute la responsabilité twarazibahebeye. Abayaya baheza umuti abana, abayaya barakoresha amadevoir abana, abayaya baratwara abana ku ishuri. Umuyaya ni wamenya ko uniforme yaheze, umuyaya ni wamenya yuko umwana ku ishuri bitagenze neza, atize neza. Umuyaya ni wamenya ryari umwana yaryamye, ni wamenya ryari umwana yavyutse, ni wazi ryari umwana amaze igihe atasinzira neza, ni wazi kumenya umwana atari karakina. Umfete duhari kugira twakira amaraporo. Habuze ibi umenga turabadeje mu nzu zacu. Uravyumva? Dushika twaza umuyaya des fois na amatelefone. Bite umwana yari yajya bamogeje wagize ni commande. Me tugiye kuraba hariho umuvyeyi ushobora gusanga ari umumama, tureka abapapa ntaco gatoya, hariho excuse twabuildinze muri twebwe kandi ni muco ni amakuti mugabo ntituri bubihindure ubu nyene. Aho ugasanga hariho umuvyeyi w'umumama afise umwana wiwe aramaze toute une semaine. Ni umwana dufate yiga muri primaire, dufate mu wambere mu kabiri mu gatatu, ni n'umukobwa aramaze toute une semaine ntanamwogeje n'umunsi w'igitangaro. Umwana w'umukobwa ariko arakura, des fois hariho ibintu ugomba gufata ku kanya nawe, kuko ivyo vyose mu bisanzwe bishize mu mutwe ukora akazi bicika akazi bica bikuruhisha automatiquement. Mugabo ubishizemo yuko c'est ta responsabilité, niwo mwanya wawe, no kubuildingamo quality time n'umwana wawe. Kugira ngo ejo ntihazogira ibintu aguhisha. Iyumvira uye umwana urakubise imyaka n'imyaka uheruka kumara peut-être agifise amezi 6, agize nk'ikibazo canke maybe afashwe ku nguvu, aracari muto, nubwo yaba afise 10 ans ugombye kumubwira ngo ambura ndabe, nabo uri guburi étranger kuri we. Bien que tu es sa mère, mugabo uri très étranger kuri nudité yiwe. Ntavyo menyereye, ntiwayimumenyereje, ntimumenyeranye muri yo way. Wowe umenyere akumenyere umuhereza amategeko, mugabo ntari free yo kukwiyereka anakubwira ati mama mbabara ngaha. Uravyumva? Esa ukacurira ngo umwana wanje byage, no si umwana wawe, no n'umuyaya, parce que umuyaya mubwira ati turabe ni direct. Tu vois, c'est ça cette nuance. Peu importe ibyo twokwitwaza kwa kazi dufise ari kenshi, peu importe responsabilité zose dufise mu buzima. En tout cas, ikintu kijanye n'umwana ni ikintu apprendre avec trop de sérieux, kuko n'umuntu aza muri equation mutamugishije inama, si umuntu muba mwabagije. Kumbure hariho abantu iyo tuza kubazwa kera mu miryango twavukiyemo akatubaza ati hagati y'umuryango n'uyu wohitamo uwa. Dazi hariho abantu batari guhita mu miryango bavukiyemo. Juste pour ça, ni ukuvuga ngo urahari, uraprovidinga, uragira iki, mugabo si cyo umwana akenera. Umwana nariye na voire y'ukura amafaranga, isambara tete yaho kurinja, ntakeneye kumenya ingene iyo wakuye impuzu wakeneye kubona yambara, ntakeneye kumusigurira inja ziva, wokeneye kumugaburira. Uravyumva? Peu importe nimba uca ku mabati uguruka ku nzu ku yindi kugira umurondere icayi, guruka wenyene washaka kubona isahani. Parce que umwana ntakeneye ama excuse, akeneye ama actions. Uravyumva? Iyo ndiko ndayivuga nuko abantu bambaye ifata ngo urumva ngo defa no gupfinisha abana. No, nukurema abantu, twe turiko turema abantu. On essaie yo kurema une autre génération ifise umutima
ishobora gutandukanya umuntu ayikunda n'umuntu atayikunda. Umuntu parce que turiko turaraba nko muri bibe turimo, woragiye urafasha isomene yose ego uriko urarondera ayo mafaranga, siko amafaranga yonyene nta bantu murumva bavuga ngo je nakuriye mu bintu byari bihari, ariko iyo ngerageje kuraba mbona umenga nariretse. Nta bantu murumva bavuga gutyo, ugasanga impamvu zose mba kuva muhira kuva muri sala akoze ikirenge mu modoka ntiyigeze aja kwishura n'amaguru umusore muga nta munsi n'umwe yigeze asangira n'abavyeyi, ariko wa wundi agenda n'amaguru yasangiye ako gashusho n'umuvyeyi mu gitondo, agenda wanashimye kubera atakoze devoir agiye amujobetse amakofa abiri kandi yayamize ariko yagiye kwishuri. Me abo bana babiri niyo bakura, wa wundi yakurira muri Lux Total na wa wundi yakura atagihari, abazitaho abavyeyi muri abo bantu babiri bazoba batandukanye cyane gose kuri plan émotionnel, ku buryo uzosanga hari umuntu ateba akagutera jalousie nabaye mu bukene bwiwe. Ego tuzabana kumusaga twigana ugasanga wabo birahari bwabo kandi isaje yo kwisanzura akambira ati nawe niyo twaheza ka examen ntuze kunsiga ntuze kunsiga kuko je ndabizi ninagenda hariya Ego arabizi niyo yaza kwa mama Roza. Mama Roza pe importe umwana wese abonye umugenzi wanje n'umwana wiwe automatiquement nta birefu nta kwiyumvira ngo urokwande n'ukwande n'umugenzi wawe sawa kari kumeza isahani bahereze bagiye hanyuma muga abandi nta bya karibu woro wo kwande waje gukora iki mwigana hehe burya none wowe utaha ryari utaha gute tu vois le fait muri ico kibanza utangura kumva umenga ni kirere kikuremereye ntiwisanzura. Abarundi ntibari bwahere kuri clôture imbere yo kubaka inzu, ibi bintu murabibona abarundi bose bahera ku clôture imbere yo kubaka inzu. Gufatisha parcelle Savide no so gufatisha parcelle no kukwereka ngo aha hantu espace topima kera wasanga ndibuka ku Musaga uva kwibarabara rimwe ukagenda ukazoshika ko banegrita atakaburimbo urakoze yamwe kirenge. Ego vrai uca mu rupangu kurundi mukagira uja mu na clôture muto oya yose zose yari famille imwe tu vois mugabo buguye twebwe ubu usana bimukana ngovuga ngo wo bugurura winjira ugasubira kugura usohoka ibarabara urashakurira bari kubuye byose kandi abantu ntiyabuze abana ntibagikina kwibarabara kirazira nta mabiye nta kibariko bicafuze cyo bagwara mugabo nkaje uwo mwanya wose ndonsakanya parce que urumva naje wahomba iyo Lux nayo ngifise biragoye mugabo iyo ndonsakanya ni direct kwa mami kuko c'est là où mbona hari amabaze nyamabaze ya vrai bagifise ico kintu kuko je wahondi sinshobora kubimuha parce que je mba hantu ivyo bintu bitabaho. Mugabo nibutse ko kumusaga hari utuntu naharonke kandi tuzima chaque fois ndamuronke akanya ngira bana barikundana na mama ndamugani hari kandi nawe baryohe parce que vya bindi byose tumubuza kwicafuza kugenda migwi waze arabigira byose iriki ariko mami arabizi ko mami ashobora kumureka akabikora mugabo ari surveiller aussi abonye urumva yo bamaze gukora rukuntu wacaba très affectif kuwa petit fils gusomba kuri twebwe ari déjà agenda we inzara ntiyagusekeza ariko bandi so ndafite ikibazo wi abavyeyi n'ivyo no munsi hari uko batari ko barashaka kurera abana bavyaye nkuko bo babareze kwera twumva umengo cari gisirikare ariko nibaza ko ico kitugize no munsi hari ahantu vraiment ugirwa kora kantu kuvuga ati yo mama yonyica nubwo atombona
iyo muri ko muraganira nyine nk'abavyeyi ni igikomere twagumanye tudashaka kukireka canke harimo n'uburese faire bujamwo ku bavyeyi canke no kwiyumvira ati oya vraiment jewe il faut ko nguma ndondera icashara nkeneye ko umwana wanje yiga ku university ikomakomeye mwebwe mubiha quel est votre commentaire kuri ico kintu? No, ubwa mbere na mbere nuko abavyeyi benshi bubu na jewe ndimwo turi confronté ku ma distraction menshi. Hariho utuntu twinshi tudusamaza, utuntu twinshi sans importance si tu veux, mugabo tudusamaza cyane ugasanga the time uza kwiretrouva igihe kiba gitanguye kurenga parce que hariho âge iyo umwana yamaze kwirenga isi entourage ikibano kiba cyaramaze kumwubaka tayari aba yaragiye ivyo ukora byose. None wishituye ku mwana afise 15 ngo umwana mvuze ntanyumvira akumvire utanguye kuvuga afise 15 kuko urumva none kuva gifise umwaka umwe waravuze vyavre gushika imyaka 15 nakumve no canke wishituye afise 15 kwera ubonye society itanguye kumutwara handi hantu utari wespera ko yoshika. Ça veut dire quelque part nous turamanka kuma responsibilities yacu yo kubafata en charge kubenkirikamo ayo mavaleur twe dukeneye kandi meilleur moyen yo kubikora so kubivuga no kubikora kabibona. Muravyumva burya iyo umwana sintwara umwana wanje ku kazi nkora kubera mbambuzi yaje oya ndamutwara ubwira abone ko chaque fois hari ibintu papa yakora kugira ngo jewe nshobore kuronka ibyo naronse ntaza bifate for granted yibaze ngo ari ahantu bavyamura oya kugira ngo do bazage akuramo na yuko mu ma activité papa yari afise hari ico ndabiziko ko hari abana bakura batazi byabye babo bakora cyane hari n'abavyeyi batazi abana babo amashuri bagezemo atazi ko ageze mu 8 ataranabona na bulletin oya kwe jewe j'ai jamais compris le phénomène ariko no kuvuga nakubwiye benshi n'abadeje no kuvuga barasinya ni minervare sinye ukeneye uniforme sinye ugira iki sinye du n'abana baca bitomboreramo abana bazubwe aramupachika ibyamupachika byose kuko arazi il va pas vérifier il va juste donner l'argent quand nta manager yonzanira oya wewe namwe kujya minose oya on va s'asseoir d'abord tu vas m'expliquer parce que urumva gutanga gutyo ntibiheza ngo bigire valeur ku mwana ntibigira valeur ko nababwiye peu importe ibyo ukora peu importe amahera yo gutanga peu importe n'ibintu bya bimeze ikintu kimwe cy'akamaro gihari ku mwana n'umwanya mu marani niwo wamurungika ku ishuri rigafatira responsabilité y'uburezi yataha muhira umuyaga afata responsabilité y'uburezi kuko jewe abayasi ndafata nk'abayani abayandi ndafata nk'abandi bavyeyi ba kabiri kuko hari abayaya bakubera beza n'abayaya bakubera babi bon ibyo sinigene bitandukana ariko jewe ico maze kumenya kandi maze gutahura umuntu wese andereye umwana n'umuntu mpereza agaciro n'umuntu mvugisha n'ijwi riri hasi n'umuntu ntashobora kurya umutima kuko abamfatiye runini abamfatiye runini ko hariho n'ayandi ma histoire tuzi umugabo ataryoshe kumva surtout kuri ibyo bintu so uca usanga rero umuvyeyi yavuze ati nimba ishuri ryafashe iyi pati muhira nkaba ndi umuyaga afata ino pati eba nta pati isigaye nayihari ni ugutangiza bon nzohora nta mwana yaryamire usanga n'umwana des fois ni umwana gutanga kuvyuka ajya ku ishuri canke uramutanga kuvyuka uja ku kazi usanga muri iyo way uramaze ukwezi kose umwana umubonye deux fois nari by'ukuri uwo mwana wozovuga ngo kumve ryari ntigeze akubona duhora ubona hari abana barira akarira viswe na mama wiwe cyangwa na papa wiwe ashaka umuyaya umuyaya mukora ko rimwe gusa agacaho
very easy kandi hari abantu babifata umengano ubuseriye bambe babifata umengano ibintu bisanzwe ariko ni problem je ndaje urupangu rumwe umuyaya umva baramwirukanye umwana ararahira neza yuko atawundi muyaza usubira kwinjira muri iyo nzu ego nasina nyina arabankira bambutse ku telefona garuka araduga umwana akagwara umwana akaja muri depression ego parce que mwebwe mumugira mushire kuri regime atamenyereye hari iyo yamenyereye hari yafise arazi ngene bakomunika n'umuyaya azi ngene umuyaya none abagore urabona babwira ngo ngo ntigakunda kujya ngo cyangwa batari beriza mugaburire ngo ni byosho beri mugaburire uyu mwana urabyumva ukumva umengana ibintu biryoshye ukumva umengana ibintu nyene ni bon ni luxe mugabo nta luxe na noheli ngo mbe ngo rekanye umuti wayo umuyaya akaba ari wovuga ntiyizesha umuyaya ntiyize cyangwa umuti waraheze ntiyize wowe umenye yuko wowe umu professeur ari university ariko umuyaya wawe ntiyize uragira kubwira ingene uwo mwana umutagira afata ingene witwa n'ingene ufatwa ku munsi ugasanga ariko aramamaga Alice wamuhaye umuti wo mwijoro avuga ati oya mwijoro ntawafata afata uwaryari awufata rimwe ku munsi ni saa sita gusa okay no warutegerezwa kuca ugenda mu cyumba ukarira ukavuga ati mana je ibi bintu ndimo nibi mugabo uri muri okay ndetse umuntu ndabira umwana cyangwa umva umuyani wakubwiye umunsi wa proclamation y'umwana umunsi bazongera kamana la vraiment là c'est oye no kuri vraiment kamera nto usanga abakozi baherekeje abana kuri proclamation yego none baza umuvyeyi atana ibyo amenye kuko umuyani wamutwara ku ishuri lundi mardi mercredi jeudi abandi batwumve nabi gusa turi twari abavyeyi bidakunda kuba nk'izo mpusha ku kazi guherekeza abana kuri proclamation mugabo nivyo hari hama responsabilité abavyeyi bari mu gitego bagira ama proclamation la plupart y'abantu baza nabayaya cyangwa abana abantu barezwe muri izo mpangu abakuzine batonze voilà reka ndakubwiza ukuri burya nta gikomere na kimwe umuntu yitera umuntu ategura igikomere n'uwundi muri ibi bintu by'ubuzima biri sentimentale ibintu umuntu akurana nk'amakrishe ibikomere bitegwa n'abandi bantu nta muntu azinduka mu gitondo avuga ngo jengira nikomeretse no one uti kubera iki par exemple raba mu mashuri mato aya bana bakurira mu tureke bajya byo gutora bita bataha aba baba batanguye gutegura utuntu utujeu du poème utudanse cyangwa uduki nukuri kwa Mungu fumucego mugabo uhari fumucego uhari birabishe cyane gose kubona abana bariko bato bateguye ibintu bariko bategurira abavyeyi bababwiye ati muri ko mutegura kuzobitambira abavyeyi ugasanga aujourd'hui mu bana 15 harimo abana batatu batari ko barabona abavyeyi babo ngaho ico birababaza uravyumva ubundi murahejeje kugira ga poeme mwaryohewe la abavyeyi babandi baraje kwatorora barabahaye tubizu barabayambiriye baragize iki uwo nguyo oye arisarenga ngo rero tugende mu gikoni mpava nsanga byazigiye tugende tu vois ça umwana araza kwifata nk'ibintu menga nakantu gasanzwe uri kubirabira kure mugabo plus bigoma vyihoprika plus biguma bibandanya plus bimukorako de même no gutora abana ku ishuri hari abavyeyi batora abana 1 heure après batashe 2 heures après batashe mes chers amis nta kintu kibabaje uzofate n'umwanya uri ku kazi none muri ngaha hasi muri studio nakora abantu benshi fata umwe wese aragiye wiro tuvye muri iki kizu uri wenyene nukuri naho bukuzura deprime
naho bukuze uradeprima rero tureka abana bakiri batoya so ni ibintu ushobora kurabira ukavuga ngo nakazi kantwaye urashobora kwirukanga ku kintu atakamaro kugira uzokwirutuve uvuga ati ndahejije gutakaza kenza niruka inyuma y'amafaranga ku muntu ndiko ndarera ntazi wariwe Paul Moma muri kenza nziwe ndiko ndamubura wariwe antwisi wa mwana navyara no ni wa undi nyine wavyara mugabo si uwa mureze mwarabana mu nzu mwarabakoloki so ntuzi gutangara rero muri kenza ari wa mwana asohoka kuko ashobora kuba yasohotse kuva gifise 10 ans utabizi ushobora kubibona juste gusa kuri iyo 16 ans yiwe mugabo depuis 14 ans yarasohoka mais tu t'es jamais rendu compte kuko il est vrai wowe uzi yuko ajyanye est-ce que mwaganiriye no tu vois ugasanga bihere buhoro buhoro ego urarondera amahera ego arabubaka inzu ego aragura iyo miduga batwara mugabo tamanke l'essentiel umwana ntakiri kwawe nta nico uvuga ngo kumvire parce que c'est pas à toi si wamurize nta kintu akuzi ko uri mama kwizina cyangwa uri papa kwizina mugabo tugiye muri uyu yakugiriye iki rien du tout c'est ça. C'est vrai que la responsabilité umuntu yiga akiri muto mais usanga abavyeyi barayikwigisha mbwa nzi ko nukuri umuntu afise umwana hariho responsabilité za donc batenda banayikwigisha mais ukumva nyina ko kantu ni kintu nyine ni rigi vraiment mugabo uko ubundi ko ndakura niko ntangara bwa bundi hariho abantu twita ba mama batari bakwiye ko ba mama eputa bafise abantu hano twita abakungu batari ba papa et ça ukirabe ça fait mal kandi we ntaniga no kushaka kukirondera kubera ikintu ameze gutya uno munsi twe tutarabibamo kwa tuko turaba indero twe twahawe n'indero y'ubu ça nous fait flipper quelque part et pour gachura ba monde turimo tukimva comment nous on va arriver à élever nos enfants est-ce que tuzoshobora kwekilibra le côté dur na le côté amitié mwayiko muratubwira ami mwayiko muratubwira ukumva rero biragucanze ugaca wumva umengo none reka mbe ndahindira gatunya hama peut-être nsome ico gitabo canke nubize abo bakoje mais c'est vrai ugasenga mais sinzi ngani ibi bice bidutuma peut-être n'abantu bavuga bati le mariage no musini mwireke canke andi bagaca bahitamo bavuga bati je veux pas vraiment avoir des enfants je veux marier juste mais nibaza sinzi abantu mu byumva canke abantu mu bikora il faut faire vraiment des séminaires hein? Mais moi je préfère 1000 fois mieux mon avocat je pour le moment nta mwana nkeneye parce que arazi neza ko nta mwanya mufite oui quand tu n'as pas le temps nitubigire nuko en fait nuko i coutume zacu zadushize muri position uyu munsi uraronko savez ko automatiquement dutangura guharura dugeze kuri 9 le bébé nukuvuga ngo utaraduha kuri 9 le bébé turakongera ka 10 11 mugabo nitugere kuri 15 sans le bébé oya mais suko vyari bitegereje kugenda wewe uri kuravuga nta muntu arapfuye kubitwigisha none ndakubaza uramaze kubona inkokokazi n'imiswi yayo kugiye ko ni protège à tu peux toucher non tu peux pas toucher nikivuga nikigiriki mugabo iyo sens yo kumbate abasome petit ni sens umuntu agomba kuba fisi uyikuramo gusa ureka kuyiha agaciro mugabo uyifise urazi gito reka ndabakarorero ni muri cyane n'abantu mu murabadamu ndayizi musohoka cyane mugasohokana n'abantu bafise abana cyane mukazibana nko nka muri arena byaryoshe tana nko aravye nko ku telefone saka cabona umwana yo namutaye namaze kubibona kakandika yo namutaye kandi iyo gakubise neza mu mutwe uzamva yo reka ngende reka tugende canke jewe reka mbe ndagende sivyo akumva umenga wowe ugira ugende ni ine none ushaka umuvyora nkumuvyora ntugira umugishi nizo urumva ni kakandi kaba kagarutse karagaruka like nkaga flashback kakakwibutsa kitwe bya vrai
turetse twirengagije ukuntu uri kurateremuka tukirengagiza les champagne n'amavin uri kuratera quelque part mu mama moda uko biri kose iyo title ntahija rero hari igihe kagufrapa soit tukakikawusha kakagufrapa kandi kigumya no reka turabe twunguruze ni bon ndazi bariko baramuryamika ni bon ayi mama bigata bikakuremera mugabo hariho rero plus kubibamo kenshi utwo du flashback tuza aturoposa ni nk'isazi bikira kuza mu isura ubwo mubwira gutya umwanya wose no kuvuga ngo aho nza gutahira nawe pour le moment ivyo bintu byo kwiyumvira umwana no c'est pas le moment umwanya et c'est ça udusanga abavyeyi bose iyo aronse umwanya dufate nko bose un dimanche matin agomba kucagira fois 100 bya bindi byose yirengagiza valendi agira abikondanse abimultiplie abihera umwana rimwe it's impossible ntibishoboka kuko ku mwana nawe yaramaze kubaka iyo routine yiwe ya dimanche iyo routine yiwe ntugira bihindure kubera tezi zimere zikura traffic ugira ubihindure danku ugira uco umugirisha sinzi akavizite mutembere muje kugira iki kenshi tubona n'abana iyo umutwaye n'umwana kubera waciyemo muri routine wamutwaye Trezor ariko arasinzira wavyibagiye nuko Trezor abagiye kuryama navyuzi ntabyo wibagiye ahubwo ntavyuzi uravyumva so niyo routine yiwe Trezor ushobora kumuza kuryama parce que lui icaje nuko iyo yajeje le manger agakina gato ase dodo naho atavyibuka sa conscience iraza kumusinziriza boro ama wowe tuvatanuye wowe uraza gushavura atangwe kwisinziriza nico gituma nagusokana no ahubwo ni utazi umwanya wo kumusokana wari parce que c'était pas le moment c'était son moment de se reposer woge kumufatira ku mwanya wawe pana ku mwanya wiwe ça veut dire quelque part hari ibintu tuba usanga udashobora kujera beaucoup plus parce que tu t'intéresses pas à l'enfant nkuko bikwiriye tu sais pas ivyabaye alors ça devient gênant iyo biriko bibera nko mu bantu nkaka sorti entre parents n'abana kajuga ati niba abagenzi banje nanje rikanda bemetse ko mwana wanje ni mtwangu wamukubisemo sape ya kasazi 600,000 wayimutema urashitse iki nibiki ntubizi ko umwana wawe ni anywa amafaranga 2 par après il va se faire pipi kuri uciye uyumuhaye uriye mu bantu no tu connais pas kuko umuyawe warabize ati umva dia wanyoye ni gikombe kimwe wanyoye kuko urabitswa après tu vois ça iyo sens niyo umuntu abana n'umwana si sens yo kumugronda yahejeje kubikora parce que ugira umuhora ivyo utazi nawe parce que lui l'enfant ntiyahora arenza ifani imwe canke akabumu kamwe muricaranya ku bisi 3 mota vesiwe ni wawe c'est pas la même chose navyo hari n'abavyeyi batazi amallergie y'abana babo age umuya yarabibonye shaka kana vraiment ari birungo katajya kaca kararibwa cyangwa ugasanga ngo acafurutira akabutera mugabo arabizi koneke ni aza kujya nka poivre noir aza kugira amatage wo umutwaye muri wandi bavyeyi akubise pizza poivre noir fye arahindutse yora pafye muri kira mwana ararenga no ntaremvye ni wowe utamuzi n'ivyo afungura ntavyuzi ntavyuzi ukiyabubizi ntwari kumureka ngo agivyo so chwalo ni sufi yuko mubana n'umwana gusa kandi nta n'umwanya birafata si tu veux ubishize muri routine yawe ntacyo binatwaye si tu veux ntacyo bitwaye kuko umwana ntashaka umwanya munini nawe
uza gushurira mu yagumanya muto aya makwe nka 15-20 minutes aba yisubiye mu maderire yiwe ariko yarivumbagaza hariya ikiri bike kandi uzomwicarika nk'umuntu akuze ngo urumva rero ngo twicaye ngo tuvugane ko niko ndaraba ngo muri umuryango wacu c'est pas comme ça banzuje ukine nkawe yicaye hasi cara hasi yisutse kwa amazi yisuke ko akwibira tubikure nawe kugira ngo abone ko nawe ushobora kwinjira muri monde yiwe kugira ngo nawe ejo uzogerageze kwinjira muri monde yawe y'ubuvyeyi uzovuga ugati kamera ariko arambira iki kintu sukunyanga parce que hariho andi nanje akora ninjohera umaze kubona ko abana babrikora yego ukabusanga hari umwana akunda tunafundikanya ugashobora kubita kunoka ivyo bintu rimwe sibyo ugasanga umuvyeyi ntiyakureze kuva kuri ya myaka mugabo ariko aragutorera ibintu wiga. Tous on a appris par nos erreurs. Udashobora kureka umwana ngo akora amakosa wowe ugomba kubyara umumarayika uwo rero ntawoba na Yesu yarakoze amakosa none bajoye n'abavyeyi kakabacika kakagenda mu masinagoga ne hajya urazi nk'urushi Mariya yamuha ngo atarushizemo muri Bibiliya ndamubona Mariya aza ko ari nk'umama w'umunyamusaga yari kujya nk'abirashuje cyangwa ibintu kamukwega muri iriya kanzu yamudweje sawa sawa kubera iki ari agomba kugira ibyo hari igihe agira utuntu umenga ntidufashe mugabo kuri we biriko biramufasha gukura ntihakurira parce que chaque fois ugiye kurabana n'abana bagira ico bavamo n'abana batari umutima ku kintu cyose hari igihe akantu kose ukoze ko bashawutinga ukazokura ufise ubwoba burine muri wewe umuntu anagwaye ikintu akavuga yo nk'uno kimena yo kubera iki wakuze wumva umwanya wose subiza sani ngaho ntukore kuri ico kirahuri reka kuri iyo pasi tu vois urakunda kumena baguma gusubiramo reka ikintu cyose ukoze kuco kimena ugasanga bara televiziyo bayishize kuri plafond umuryango gutya cyo tubashaka gutara kubera abapapa ya mu muco wacu ni ifare ko arondera amafaranga hamaki hasura mais iyo mama dahari ni hagaruka rero muri iyo ndero vya vrai ko utatashe kandi nawe ntabikora neza est-ce que nous monsieur équilibre yoshoboka vu que oui les mamans sont au travail na papa bari ku kazi canke burya n'Imana yabikeye ko les dames vraiment ku ndero y'abana no kuri bategeza kujuya 90% je sais pas ku bana rero aho bica biza kurashinga nuko les parents baza mu gihe lawiya ikibazo ninda ariko aravuza induru ninda kubisa umuryango gutyo umva ibyo bintu muri ko murakora byose ugiye kuraba 99% ntashobora kumubwira bravo ntashobora kumubwira tu as bien fait ma fille ntashobora kumubwira oh c'est trop gentil mon fils ntashobora kumubwira ubu ndi sur recepte muri mwebwe babiri nta muntu n'umwe umuvyeyi warabwira je t'aime mwebwe twicaranye ngaho baramaze kubabwira negri ntobeshe woho vamwo aba papa canke aba mama nta numwe arabwira je t'aime aba papa tubwira twebwe tubwira mwanda ukunze n'umusi wankoreye kino oya donc jega yakuyemo asigaye iyo ni wankoreye iyo ni appréciation après le service accompli yagukoreye no ya je t'aime ushobora kubwira uwo mukundana out of nowhere kwavuga juste atacho bipfuye batigeze yibwirwa ndagusabye none kubera iki tugomba kubibandanya muri iyo way why parce que le changement doit commencer par nous-mêmes nimba umunsi umwana wanje ndamubwira je t'aime nuko jewe j'ai réalisé ko batabimbwiye kandi nari nshaka ko bibwirwa nari nifuza ko one day bo bimbwira so mugihe navyifuje sindabironke autant kubimubwira naho abadatahura ivyo ari byo arabona bivuganye agashobora kurosanta ico kintu umubwiye ico ari cyo parce que niyo umukarira mu majambo atumva
mugabo aramumva la colère derrière. Tu vois, les enfants ce sont des êtres batahura ugutandukanye na twebwe twe dutahura ku majambo se nuko yavuze intonation et tout bo batahura mu majeste ingene bari kwara ku rusange ingene ico kintu gikoze kugira ngo bashobore kubona uburemere bwacu. So les enfants sont là-bas pas kugira ngo twame tubahereza amaleso kuguhira ubumunsi nawe wowe ndisura umuntu azara kubwira kuri iyo kanzu ico gisoko gikoremo akamaza kugira agatika kuri kintu cyose kitameze neza n'igihe uzokora ikimeze neza hacu uzokuma kuko ni byinshi twakoze abavyeyi bakayibona hanyuma bagahora ukamubwira mama uyu munsi vraiment babonye ko nameshe impunzu zanje zose wako ndicho wategereza gukora sinashashe nakubwira ngo wamessejeho burya ni je wamese nashashe kia itanda nicho njenda kijamako. Tu vois, à l'automne, on a besoin d'appréciation somehow. Tout qui est bateau. Cette appréciation est très rose. Quand cela nous tient que trois causes. Mais on a remarqué que il nous charimo erreur quelque part. Harimo akano kaga questionnement. So c'est notre tour. On va reproduire un vieux travail. Changi quelque part. C'est notre tour de changer le cours des choses. C'est ça. Wow. Il faut que nous soyons le changement d'aujourd'hui, de Kenya Kuzobana pour demain. Parce que si tu ne le fais pas, nawe uzuri kula transmettre ya majene, iyo kwama tuvuga ko ari ikintu kitagenze. Mais tu reka twige kuvuga n'ibimeze neza. Nimba umwana agize akantu naho kuba gato gashoboka. Mubwire bravo, mubwire merci, mwereke ko abibonye. Ejo rashobora no gukora ikindi kintu kinini juste kugira ronke ya appréciation yawe. Hanyuma twibukanye neza. Iyo agiye gukura, wowe appréciation utamuhaye, hanze tuzoyimuha, azodusanga turi imbire twicara. Wigeze umubwira umwana wawe w'umukobwa ko umukunda, au grand jamais. Ibintu byose wamukoreye warabimukoreye mugabo wamubwira ibibi gusa. Agira ahure rero natwebwe hanze tugira tumubwire toutes ces qualités atigeze abwirwa mu nzu atwihereza wese ataco yisigarije parce que twakoreye ku ma erreur yawe utakoze ko hari ibintu utakoze mugabe ivyo bintu turiko turavyogerako kugira ngo umwana tumutahuze à quel point il est idiote. Ugasanga umukobwa wawe arikagerwa n'umuntu amubwiye ngo ufise iminwa myiza niwamuvyaye yakuze umubona isa kuva akiri umubebe urabizi ko iyo tse yayifise kandi ari nziza tu lui dis pas kugira ngo uzorindire umuntu azabimubwira hanyuma niyamara kumukoresha ibyo amukoresha umujyi umutima encore plus nk'ibintu wabigize gute wagize biki non c'est pas son erreur c'est à toi wewe ni wabaye mu gihe byari kuba sino iyo uza kumubera icitegerezo yari kuba yaraguye muri umutego kubera wabaye nyene distrait imyaka 10-15 irahera ubu c'est le temps des autres parce que hanze nakubwiye nzere ko twize twe tutaribaruka nibaze ko nitwibaruka cyane twabyara shanda bibifurije kweli namoye mutasantire kweli France Lego kudesa 50 ataja mu ishuri ubuyigo bwa 18 amata n'ibindi ariko kazi turize iganira vraiment nzoge habajene marié batabata batari baruka ni chabia ni bose bavyumvira ivyo vyose bavyumvira n'abari muri za 7 ans 8 ans hari ibintu cyuko turabona tubibona mu mafamiye ntibahari rero nuko abantu baca baza bakayizana oya mwe mukumuzana ryatera muri kumurana muri televiziyo none iyo bakubwiye ako kajambo keze ko batubwira hasko ni tu te sens valorisé au fait nta muntu azaje kugushira hasa kubwire ngo hewe uko kuboko kawe ni kubi no uzokuzi kufise kwiza et ça donne quelque chose nawe ukazoshobora kubitransmettre twe ndiko turonka abantu babitransmettre mais uno musi tubikoze ngo muri culture occidentale mboreka tubigeze ngaho tubigeze ngaho amasaha 3 ko ya hasko tugushimire cyane mwakoze cyane grandisira imana ego turagukeneye gose ahubwo imyaka nk'itanu ikira kandi tumaze exactement 5 donc yindi tane kurikira
mbwa harimo nk'ibiri kamwe no si myinshi cyane ariko oya nibaza ko ubu unye afite amarealite basha mushobora kwibaza hariho sije tuzomuzanira tuzogenda muhebye abanye tuzokora amaseri amaseri cy'urukundo rwa Maîtrise ese nambwiye ko byananiye bigo binanira oya ntibiranga rwose rero ndagushimire cyane ibiganiro sanzure kuri YouTube ni BNP TV Star Times 125 mashobora gusanga kugira ngo murabe ibishasha cyangwa byiza twabazaniye mugira aho muba mwubahwe na ubutaha.